Ndabaramukije ndasubiye no kubaha ikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance ndabaha ikaze muri aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga rwa YouTube rwa televiziyo Renaissance. Incamake igize aya makuru harabagwanye bariko barategurwa bavanwa mu Burundi batwagwa muri Kongo bakaba bariko baritegura gutera igihugu c'u Rwanda bakaba bafadikanije ahanini n'abanyarwanda ariko cyane bakaba harimo kandi n'abanyamurenge b'abakongomani. Ivyo rero Caroline Nditije asanzwe arongoye umugambwe Iprona utemewe n'ubutegetsi akavuga yuko Nkurunziza ateye iyindi ntambwe mu gushobora gufata ikibazo c'u Burundi akagishira ku karere kose akavuga yuko ivyo bishobora gutuma akarere kose kakamwe umuriro utewe na Nkurunziza. Hari amatangazo abiri yasohowe n'abakenyezi bari mu mashira hamwe yegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ayo matangazo bikaboneka yuko ashobora kuba yanditswe n'umuntu umwe akaba arayo ahanini gusa no kwiyamiriza umuhuza w'amatati mu Burundi Yoweri Museveni na cyane bagashikikira Petero Nkurunziza ko kizira yuko aganira nabo batavuga rumwe abo yita abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Muca mubikwirikira mu donido ry'aya makuru. Narimejeje kubabwira muri aya mu ncamake y'aya makuru Uburundi buratungwa agatoke ko bukorana bukongera bugafasha imigwi y'abitwaje ibigwanisho b'abanyamahanga bagwiriyemwo abanyarwanda n'abanyamurenge bo mu gihugu ca Kongo bakaba bacumbitse mu misozi miremire ya Fizi na Uvira muri Kivu yo mu bumanuko kugira baze gutera igihugu c'u Rwanda. Mwikete ryo kuwa 18 Kigarama mu mwaka wa 2018 ryashikirijwe umukuru w'inama y'umutekano ya ONU ryanditswe n'umugwi w'abahinga ku matohoza yagizwe mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iryo kete bakaba bemeza kwiyo migwi yitwaje ibigwanisho ikoresha ibigwanisho imiti n'imyambaro ya gisirikare bivuye mu gihugu c'u Burundi nkuko tubisanga mu idonido y'inkuru ya mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Bamwe mu bahoze mu bagwanyi baganiriye n'uyo mugwi w'abahinga ba ONU baremeza amakuru y'umugwi ujeje kurondera no kwinjiza abagwanyi umugwi ukorera i Bujumbura. Uyo mugwi ukaburonderera abo bagwanyi mu bice bitandukanye vya Afrika imbere yuko bashikanwa aho bita Ibijabo ni mu gace ka Fizi ahacumbitse abo bagwanyi. Ubuhinga bukoreshwa muri ico gikorwa cyo kubinjiza ngo cyane n'umurongo wa telefone n'ubuhinga ngurukana bumenyi abantu bavugana babonana. Nkuko vyemezwa rero n'abahoze mu bagwanyi babajijwe n'uyo mugwi w'abahinga ujejwe ico gisata cyo kurondera no kwinjiza abo bagwanyi n'uwitwa Rashid azwi kandi ku izina rya Sunday Charles akaba ari winyuma yo kwegeranya abo bagwanyi aheza akabahuza n'abarongoye abo bagwanyi baba bari ku rubuga rw'intambara aha tukavuga nka Nyamusaraba araho bita Bijabo. Nkuko ico cegeranyo cy'abo bahinga kibana kibimenyesha uwo Rashid araheza akamenya ingene arihira ingendo abo aba yaronse bavuye mu bihugu bitandukanye gushika kurugiwe ruri mu gisagara ca Bujumbura. Bamaze gushika abo bagwanyi bashasha basabwa gutanga ibintu vyose bafise kuri bo harimwo indangamuntu amafaranga na za telefone ngendanwa mu nyuma bagategurwa kwinjizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo mugwi w'abahinga ukaba wagereranije ko mu kwezi kw'icenda umwaka wa 2018 abo bagwanyi bababa 400 bose bitwaje ibigwanisho kandi baronse imimenyerezo. Muri abo hakaba hagwiriyemwo abanyarwanda n'abanyamurenge. Abagirisha iyo mimenyerezo ya gisirikare bivugira ko bahoze mu gisirikare c'u Rwanda ngo babwira abo bagwanyi ko urongoye uwo mugwi ari uwitwa Kayumba Nyamwasa nayo uwitwa Nyamusaraba asanzwe ari we anabakira aho bacumbitse. Aravugwa n'ico cegeranyo ko asanzwe aronka amatelefone menshi yo hanze ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na cyane amatelefone ava i Burundi. Uwo Nyamusaraba wabwira abamaze kwegeranywa kwikorwa cy'uyo mugwi yita P5 arico kuja kubohoza igihugu c'u Rwanda. Abo basirikare bahoze arabagwanyi baganiriye nabo bahinga ba ONU bemeza kandi ko uyo mugwi P5 waronse ibikoresho vya gisirikare harimwo inkoho amasasu yazo imiti imyambaro ya gisirikare vyose bivuye mu gihugu c'u Burundi. Abo basirikare bahoze arabagwanyi bamenyesheje kandi uyo mugwi kuwitwa Rashid ari we yamye arondera binjira muri uwo mugwi akabajejwe kandi no kurungika ibikoresho vya gisirikare n'ibindi biva mu Burundi bija muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bije ahanini n'ubwato.
ibiza kenshi ku kwezi bikaba bigizwe n'imfungurwa hamwe n'imiti. Uyo Hashide rero avugwa we ngo aheruka gushika Bijabo hari mu ntango z'umwaka wa 2018 kugira yibonere ko ivyo bikoresho bishikira ababigenewe. Muri ico cegeranyo nyene aho bahoze arabagwanye 12 baraganiriye uwo mugwi w'abahinga bemeza ko mu kwezi kwa kabiri, ukwa kane n'ukwa gatandatu umwaka wa 2018 ibikoresho vya gisirikare bitari bike vyarungikiwe abo bagwanyi bo mu hari P5 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Batatu muri bo bariyemereye ko baronkejwe inkoho 8 za Kalashnikov hari mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2018, bongera babazanira abagwanyi bashasha 18 bavuye mu gihugu c'u Burundi. Abandi babiri bahoze ari abagwanyi bariyemereye kuba barahawe inkoho 3 zo mu bwoko bwa mitrailleuse, amagrenade 15 n'inkoho imwe mu bwoko bwa rokete hari mu kwezi kwa kane umwaka wa 2018. Abo bahoze mu bagwanyi bemeza kuyundi mugwi w'ibigwanisho n'amasasu vyarungitswe gushika i Rusenda biciye mu kiyaga Tanganyika. Aho hakaba harimwo inkoho 3 zo mu bwoko bwa mitrailleuse, ibikoho bita lance grenade 2, ibisigaye ngo zari inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Ivyo bigwanisho bikaba vyaje bitekewe mu masandugu no mu mifuko. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka nyene wa 2018 naho havugwa ko hinjiye inkoho 9 zo mu bwoko bwa mitrailleuse, amagrenade 100, inkoho 45 zo mu bwoko bwa Kalashnikov, ibikoresho 8 bitera amagrenade n'amasandugu 30 y'amasasu. Ivyo bigwanisho ngo vyavuye mu Burundi vyinjizwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bicishijwe mu ntara ya Rumonge. Arakoze mugeze wacu Bertrand Ngenda kuriyo. Ibiri muri ico cegeranyo c'abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU bigaragaza ko Petero Nkurunziza ariko arahindura ikibazo c'u Burundi bikunde akigire ic'akarere, abanje gukwegera ko ikibazo c'ubwoko. Uko niko bisigurwa na Caroline Nditije arongoye umugambwe Ipona utemewe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura, akavuga ko ingaruka ari uko bishobora gutuma haduka ruhagarara muri kano karere kose kavuye kuri Petero Nkurunziza. Kurikira Caroline Nditije. Inyungu bwanje Petero Nkurunziza afise nuko ikibazo c'u Burundi murabona ko camutaye kwa mazi kubera yasenye amasezerano ya Arusha kibwirwa shingira kiyagira ubutegetsi, hanyuma agacerengera mu bantu akabamara akabangaza no bakibananya yica pfunga abantu b'inzira karengane. Hanyuma rero amakungu arabona yuko yazira karambaraye mu gihugu, baramuharira ivomo, aranka kwita biganiro. Uragira ati kugira ngo kumbure n'abarundi banguye ko agatima batakinyizeye, reka ikibazo ndakigira ikibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kugira ngo rero asomborotse u Rwanda. Acagira ati hariho abakoze nyabwoko mu Rwanda, reka ndabaceko kugira ngo batere u Rwanda, cyevuga yuko dufitanye ingorane n'abanyarwanda. Abo rero bakozeho nyabwoko batubwira mbere yuko no mu bacungera ubuzima bwa Nkurunziza barimwo. Urana ariko Nkurunziza agomba kugira ikibazo c'u Burundi, ikibazo c'ubwoko. Birumvikana ko Nkurunziza rero agati mfatanije n'interahamwe ngafatanya n'ibonera kure n'abandi bagatera u Rwanda, kumbure ruzokwivuna. Nje mvuga ntera rero babwiye ku kibazo atari ico hagati y'abarundi, ategenazanya akarambare mu gihugu ari u Rwanda rwasomborokije. Ingaruka z'ivyo bivugwa muri ico cegeranyo zo ari nkizahe? Ubwa mbere hoho Nkurunziza atemeye kwicarana nabo batavuga rumwe ngo turondere umuti urama kugira ngo amasezerano yarusha yubahirizwe, amahoro agaruke n'umutekano mu gihugu. Ingorane ubwicanyi buzobandanya mu gihugu, n'abantu mbere bashangashirwe nabo nyene bagira ati none twemere twitume gutondere. Ingorane zo mu Burundi zizobandanya gusumba uko zahora, nta muti uzoboneka. Rero iyo niyo ngorane ya mbere mbona. Ingorane ya kabiri nuko urabona iyo migwi yitwaje ibigwanisho iri muri Kongo igomba gutera u Rwanda, habaye injyane hagati y'u Rwanda n'Uburundi. Bwa mbere h'u Rwanda buzokwivuna ntizokwemera yuko baruvogera n'ibindi. Hanyuma iyo ngwano imaze gutera hagati y'u Rwanda n'Uburundi ntizoguma muri ibyo bihugu bibiri, izoca ifata akarere kose ku buryo ingwano izoca izutama amahoro n'umutekano bigahungabana.
haba muri Congo, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, mbere no muri ibyo bihugu bigize East African Community. Nico gituma tugira tuti abo bakuru b'ibihugu bokorana hakiri kare kugira ngo izo nkuru nziza ariko aragaragaza agasomborotso abihagarike, yemere kwicarana n'abatavuga rumwe kugira ngo amahoro aboneke mu Burundi. Niwo muturama n'ahandi akarere kazosha abagabo babona. Akaba yari Caroline Nditi Jarongo y'umugambwe Ipona utavuga rumwe n'ubutegetsi, tukaba twamurose ku murongo wa telefone. Abashirahamwe amwe yigenga akorera mu Burundi yoba akoreshwa. Ico kibazo kivuye ku matangazo abiri yasohowe na Forum des Femmes hamwe na Women in Action for Peace WAP. Ayo matangazo asa nuko yoba yanditswe n'umuntu umwe. Ikindi coba kivyerekana nuko ayo mashirahamwe yayasomeye nk'icyarimwe avuga umuntu umwe ari we Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu ca Uganda, na cyane cyane afatiye ku majambo asa yakoreshejwe kurikira. Le Forum National des Femmes urunani rw'abakenyezi rwatangajwe cyane, ruranababazwa cyane kandi n'ibi bikurikira. Ubwa mbere, ivyanditswe mu makete y'abo bategetsi vyamenywe n'abantu bose mu mwanya muto cyane. Ibyo ntibyotegerejwe kuba. En un laps de temps, ce qui ne devrait pas se faire. WAP Burundi déplore la manière dont les affaires diplomatiques. WAP Burundi irababazwa n'ukuntu ibikorwa bijanye n'imigenderanire kandi bihambaye hagati y'ibihugu vyacu bija mu bantu bose kandi ibintu biraba ibihugu bikorerwa mu mwiherero. Confidentialité. Deuxièmement, dans sa correspondance, ubwa kabiri mwikete giwe nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni yavuganye ishavu ryinshi yerekana ahengamiye, ivyo bikaba vyomwaka canke bikagabanya agaciro k'igikorwa ciwe c'umuhuza. ou diluer sa qualité de médiateur. Pour une personne se dit ku muntu avuga ko azi kahise ko Burundi n'akarere, WAP Burundi ibona ko amajambo yakoreshejwe na nyene icubahiro Yoweri Kaguta Museveni mwikete giwe harimwo ivyo yirengagije kuri kahise ko Burundi hamwe no guhengama byo hava vyonona uruhara rwiwe rw'umuhuza. judice à sa qualité de médiateur. Troisièmement, son excellence Yoweri Kaguta Museveni ubwa gatatu nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni mwikete giwe avuga umutekano muke mu Burundi. Urunani rw'abakenyezi rurabeshuza ivyo bivugwa ataho bifatiye. Urunani rumenyesheje abarundi n'amakungu ko igihugu cacu kiri mu mahoro. Kivyerekana n'amanama n'amahiganwa y'akarere canke mpuzamakungu ahabera mu mutekano ntangere harimwo n'abatumire biteka. et se déroule en toute tranquillité avec des participants de marque. Son Excellence Yoweri Kaguta Museveni semble dire nyakubahwa Yoweri Kaguta Museveni asa n'uvuga ko atamahoro ari mu Burundi. Twebwe abakenyezi tukaba n'abavyeyi bo muri WAP turemeza ko amahoro n'umutekano viraye mu gihugu cacu. Ikivyerekana n'amanama akomakomeye igihugu cacu cakira azamwo abatumire bavuye mu mihingo yose yo kw'isi. des participants venus des 4 coins du monde. Muri ayo matangazo nyene ayo mashirahamwe WAP na Forum des Femmes baratera ivyatsi akamu Museveni atera leta y'u Burundi yo kwitabira ibiganiro hamwe nabo yitirira ko bashatse gutembagaza ubutegetsi n'ubunyene subira mu kurikira. Dans sa correspondance, le président ougandais a pris le courage. Mwikete giwe umukuru w'igihugu c'u Buganda yarubahutse gusaba leta y'u Burundi kwicarana no kuganira n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Ibintu ataho vyigeze biba kw'isi. None basaba Burundi ibintu bidakorwa handi ahubwo kamuhuza. Umukuru w'igihugu c'u Buganda yotegereje gufasha kugarukana amahoro mu karere na cane mu Burundi mu gufasha Burundi gushira bubangushi imbere y'ubutungane. En aidant le Burundi à traduire ces fauteurs de troubles devant les juridictions compétentes. Dans sa correspondance au président burundais, Mwikete giwe urongoye akarere asaba ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abashatse guhirika ubutegetsi. WAP Burundi itangazwa nuko abahiritse ubutegetsi ahandi bahanwa bimwe vy'akarorero basa n'abashigikiwe bimwe vyibonekeza n'ibihugu bimwe vyo mu karere dufatiye kuvyanditse muri rirya kete. WAP Burundi irakeza ukwitanga k'ubutungane bw'u Burundi mu kugwanya kudahana mu gukurikirana abagirizwa ko bagandaguye nyakubahwa Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe
yitorewe n'abanyagihugu n'abafasha biwe. Muri iyo ntumbero wapisaba akarere gushigikira uko kwitanga mu gutanga abo bicanyi n'abashatse guhirika ubutegetsi baba muri ivyo bihugu kugira bahanirwe ivyaha bakoze se trouvant sur leur territoire afin qu'ils répondent de leurs actes. Amakuru n'ubu turayabandanya ngo biragoye gutahura ko ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza busaba ko abanyeshure batanga amafaranga kugira baterere amatora y'umwaka wa 2020. Petero Nkurunziza arongoye Burundi akaba aherutse kubivuga ku mugaragaro ko amafaranga igihumbi ari make n'abanyeshure bashobora kuyaronka. Emmanuel Ndereyimana umunyamabanga w'umugambwe IPD zigamibanga umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko n'abariko barasaba abana amafaranga babizi neza ko atakazi kazana amafaranga bariko barakora kugira bashobore kuronka ayo mafaranga kurikira. Ahubwo biratwengeje ngo abana batanga amafaranga y'amatora. Umuntu atanga amafaranga asaguye ku mwimbu w'ivyo akora. Abana bakora iki? Bararima. Harakazi bafise kabahemba ku mwisho w'ukwezi kugira ngo bacagure kwico gihumbi batange. Twese twarabaye abana mu miryango. Turazi ko no kugira ngo ufate bus wayasaba abavyeyi. Kugira ngo ugire iki wasaba abavyeyi. Warumvise Denise avuga ati ubu tusigaye dusaba amafaranga no mu batayagira. Birafise icyo bisigura. Ariko umugabo wiwe ati no kubakanya n'abana batoyi. Urumva amafaranga ntagifisa agaciro. Abavyeyi barayatanga abana donc barihira abana. Ivyo byose kwisi mwebwe abamenyesha makuru mwasomye mukumviriza makuru mukaraba muri kahise n'ibindi ni hehe mwigeze mwumva abana batanga amafaranga ku mugambi kanaka w'igihugu? Ntahabaho kuko ntaho bayakura. Bijya rero ni bimwe nababwira iyo yabuze ivyo avuga abaraca ku mayange abaratwenza abantu n'ivyo nta kintu doseriye kiba kirimo. Imbere yuko dusozera aya makuru mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutangaza ivyavuye mu matora vyari bitegekanijwe kugenekerezo ya 6/0 uyu mwaka ngo birashobora kungururizwa ku yindi sango. Corneille Nanga arongoye umugwi ujeje gutegura amatora yabwiye ikimenyesha makuru citwa AFP c'abafaransa ko atagishoboye kubahiriza ikiringo c'indwi imwe yari yatanze ngo azobe yatangaje ivyavuye mu matora aharuye kuva ku munsi amatora yabereye ko kubwiwe ngo ibikogwa yasanze bitwara igihe kinini gusumba uko yari yabitegekanije. Agasigura ko yavyibaza ko azotanga ivyavuye mu matora bitoja mu mamashini yo gutora none ko bose bavyiyamirije ngo nta kundi bariko baragerageza kugira ngo barabe yuko bobona yindi sango kugira batangaze ivyo vyavuye mu matora. Akaba yabitangaje kuri uyu munsi wa 4. Nero ngaha duce dusozerera amakuru twarateguye kubashikiriza. Turabashimwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira naho ubutaha kwisango rizokurikira.